Kaze bakunzi ba Pam Channel mu kiganiro Smart Mind. Ufise Smart Mind kugera kure birashoboka. Uno munsi tuza kuyaga kubijyanye na Miss Burundi. Aho tuza kwakira umutumire wacu Annie Bernice Nikuze asanzwe ari we yambitswe umutamana wo kuba Miss Burundi mu mwaka wa 2017. Tuza kuyaga kwiterambere ry'igihugu kuri uwo mugenzi wa Miss Burundi eka no mu bijyanye n'ubutunzi. Mbe ni gute uwo mugenzi wotsimbatazwa hano iwacu? Kaze. Nitwa Dushimanje Kahene, kaze mu kiganiro Smart Mind. Smart Mind tuyagiki. Jenny Buhalinzi Hindu. Muri Smart Mind tuyaga ibijyanye na business hamwe na leadership. Smart Mind, make it possible. Kaze bakunzi ba Pam Channel mu kiganiro Smart Mind. Umutumire wacu no munsi ni Annie Bernice Nikuze asanzwe ari we yambaye umutamana wa Miss Burundi mu mwaka wa 2017. Kaze Annie. Merci beaucoup Blondie. Nambabarira Miss Annie. Nakibazo. Voilà. Merci kutugendera muri Pam Channel. Nakoze namwe kuntumira. Ducire ku mayange votre sentiment le soir du 22 juillet 2017 ngene mwumvise bahejeje guhamagara izina ryanyu nk'uwatowe kuba Miss Burundi 2017. À vrai dire, ujya munsi sentiment nari fise wamengo si réalité, wamengo ni nk'indoto, ni nko mu ndoto. Sinovuga ngo nari ndyohewe, sinovuga ngo nari mbabaye, sinovuga ngo nari surprise. Ni hamwe nyine uburi au-delà y'ivyo uri kurabona kumva umengo ni ibintu biri irréel. Ego ni par après aho umuntu natangiye kumva yuko finalement ndi Miss Burundi 2017. Yega mamosozi wakoroye le soir là yasigura iki kuri wewe? Neza ko yari amosozi y'umunezero. Yego. Ok, merci. Igihe mwatrogwa muri 2017 mwari yemeje kugira promotion des jeunes talents. Hafi 5 ans maintenant après, byagenze gute? Quel est le bilan? Ok, umugambi wanje mu gihe nari nkiri mu kiringo canje ca Miss Burundi naragerageje kubukora gushika aho inguvu zanje zigera. Naritanze wese ndakora ama activité atari make mu byo nari navuze avant mu gihe twari muri période ya présélection ibijanye no organiser ama concours, gukorana n'abajournalistes à travers la promotion des talents, gukora ma formation par rapport y'ingene umuntu ashobora guteza imbere impano yiwe hama ikanagera n'inshi mu mariye. Mu nyuma nari umunyeshuri kijya gihe n'ubundi umunyeshuri nari umunyeshuri nk'ikiga muri kaminuza narihoteye gato kugira banze mpeze iby'ishuri hama ubu ndiko ndagira master mais hamande y'ivyo narabonye yuko umugambi nk'uyo w'iterambere wamplika abajana bo mu gihugu sinoguma ndavikorera ndi jenyene ni ibintu ushobora no guca hamwe n'abandi tukabikora. Ubu turacyari muri phase ya elaboration y'iyo projet tuko dushaka gukorana n'abandi bantu sinenda kubavuga muri kano kanya bitaraja habona mugabo tuzobandanya n'andi ma activité ari plus innovant kandi ari afise vision il est un peu plus élargie yaho jewe nageza kubona kijya gihe. Ego none uvuze ngo wari kurakora wenyene après iyo titre ya Miss nta kajyo waronse yo gukorana amashira hamwe haba amashira hamwe akusanzwe akora nka ASBL cyangwa amashira hamwe yandi y'ubucuruzi? Ego narakorana n'abandi bantu mugabo naza ko partenariat mugabo inyuma y'ivyo bikorwa vyose haba hari izina ry'iwanje en tant que Miss Burundi mu 2017. Sinovuga yuko hariho ama institution beaucoup plus yandondera jewe kugira ngo ndabapfuye mu ma projet yabo. Plutôt ni je n'abaprocha bakaza tukaja mu canke ugasanga turahujije ama projet bakavuga OK sur ce projet dukorane kandi naone yaba ama projet nuvuga magufi occasionnel bivanye n'igihe twaba turimwo muri uwo mwanya ukavuga ati pourquoi pas ne pas faire telle activité
tugasha tuja hamwe. Eko wararondegwa canke bakakubwira kubera titre ya. Ego, exactement. Hanini nibaza yuko ico gitu aho twaba twaraganye ama partenariat à l'époque, c'était grâce au titre ya Miss Burundi. Ego. Uri mu Miss umwe yamaranye couronne igihe kinini, ngira wowe ufise na experience yo myaka yose hafi imyaka 4 ufise couronne, nakahe kamaro wabonye ko kuba Miss Burundi ku gihugu, haba kwiterambere ryawe canke ku gihugu kuba witwa Miss Burundi n'iterambere ryahe wabonye, nakahe kamaro kavyo? Akamaro mpereye kuri jewe personnellement, akamaro vyo nararonsemwo ni plateforme ikomeye cyane, ni plateforme nini, ni plateforme aho ushobora kuexprima ama ide yawe, ivyiyumviro vyawe nico wifuza. Hariho banshi bafise ibintu bibabakiye mugabo tutamenya kandi vyiterambere kubera ko badafise aho babivugira. Nibaza yuko ndi muri bake ugwaruka rwanose iyo plateforme yo gushobora kwakomplisa ibiri ku mutima, hama gushigikirwa n'abantu bakomakomeye muri kino gihugu. Par là, nibaza yuko urumva développement personnel kiba évident kandi aussi ikaba évident ku myaka mike. Yego, hariho ya des tables sur lesquelles nicayeko imyaka ibaza kandi hari benshi tungana baticaraho, hariho n'abansumba gose batahashitse. Donc pour dire que ni développement nini nyakuri wewe sur le long terme en fait, umva ubuzima bwawe burahinduka pratiquement dans les moindres détails. Byose turamenyereye amashuri hamwe haba ay'ubucuruzi cyangwa ama SBL akunda kwikora kuba Miss. Mwebwe muri ico kiringo cyose mwamaze, hari amashuri hamwe mwakoranye, hari haba ayo ya ASBL canke ay'abandi ma entreprise tusanzwe tumenyereye ngaha, imigendanire yanyu yari imeze gute muri ico kiringo cyose? Ariho mugabo bon si menshi cyane, na tugiye mu vy'uku nafita kugurisha ishusho, vente d'image, narabaye nk'umu brand ambassadeur wa Smart, compagnie compagnie téléphonique et tout. Mu bijanye n'imigambi naho narakorana n'ama institution amwe asanzwe comme journaliste projet ija dans le sens yo gufasha ugwaruka. Narakoranye nka Institut Français y'u Burundi sanzwe ikorana gose n'aba jeune, n'ayandi ma association amwe yitaho nuvuga iterambere ry'ugwaruka. Ego ni sinovuga ko twakoranye à un niveau insatisfaisant personnellement, kuko twari gukora n'ibisumba ivyo yaba hariho amashira hamwe menshi ashigikira canke agafata mu mugongo iryo higanwa. Ego mais quand même abo twashoboye gukorana twagirana imigenderanire myiza, baratahura plus ikibanza mfise, baratahura n'imigambi yanje. Ni naco gituma novuga ati bo twashoboye no guhuza kugira ngo dukorere, kuko harimwe muri bo abandondera, umva nta muntu gushikana ataza akamaro ufise canke atatahura yuko hari uhava uzana cingira akamaro. Yego mugabo ndabiravye nkavuga nti ko yari un niveau satisfaisant, sinovuga ko yari satisfaisant. J'aurais aimé ko haba n'ayandi mashira hamwe, kuko amashira hamwe menshi abafise amaprojet asa nk'ayaba candidate ba Miss Burundi baze bakapuya bagakorana, kuko umuntu wese afise ico azana kugira terere, kugira iyo migambi n'imigambi y'amajambo gusa igire kimaze ku gihugu. Ego impact iboneka surtout pas nimwe uvuga uti bon byagenze neza, mais quand même hamwe tuvuga tuti ya un bilan tutayenze no kukubaza turabiyize turabibona. Ego ugiye kuraba muri côté organisation ya Miss Burundi hano iwacu, ku bwanyu nikiye gikintu ciza mwabonye mwikwimwa kwifuza ko gikomezwa canke cyo hindurwa kugira uyo mugirwa Miss Burundi ukomere gutsimbatara hano iwacu?
personnellement jewe sinumva ko no fisi ico nobwira organisation ya Miss Burundi. Par contre kugira ihiganwa ritera imbere je mpamagarira abarundi twese tuvyiimpliquemo ndakunda gutwenga ukuntu ihiganwa rya Miss Burundi riri mu kuba abantu bose babirindiye kugira bagire ama commentaire byasi mwiza hiraba ingene yatwenze rabana kivyo yavuze biheze citunuma hama tukarindira kwindi higanwa riza tugatangura gukomenta uje hahora ntiyakoze neza ntiyagize iki mugabo hajya ababa bari baratowe bafise ama challenge menshi bahura nayo nkayahe pare kwe tutabo nk'ivyo nako ndavuga barabura babashigikira urapfana umugambi mugabo umuntu akibaza ko muri rya joro twarakubonye hari abantu benshi bariho place barakumvise mugabo biherera hajya abari yo fête une soirée yo kuryoherwa mu nyuma wowe ugageze à l'action wi retrouva uri wenyene hamu tugasanga turiko turakritika beaucoup plus mugabo nibaza yuko twese twiyinvestishije tukumva yuko c'est une compétition imettant en valeur igihugu cacu ntawe wicuterera la fois passée narababwiye ati aho umuntu ako turavugana ndamubwira ati akambwira ngo none ngo abarundi twese twinvestisa gute muri ivyo bintu ati bien sûr ubu unya abantu benshi barakoresha ama réseaux sociaux ico ni cambere urabona umumisi yagiye kurepresenter Burundi hanze ifoto yiwe nta nama partage na 15 ishikana mu gihugu kirimwe abantu 10 millions ivyo birababaje quand même cyane gose à la limite hoba basi n'abantu nka 100 hamwe urumva no muri ico gihugu aho hantu ari bavuga ko Burundi igumigaruka kwera ikigumigaruka ako umva umengo hewe atari abagenzi bawe n'umuryango wawe ako nakaroro d'implication on s'implique hageze ko du critique gusa négativement ko critique zamaze kenewe muga négativement ugasanga niyo critique ntiri d'autant plus que nécessaire bari gufumuyigumana par rapport à l'organisation bon organisation zirigwana ko na zone zifise nazo ni na challenge yazo kandi ko organiza Miss Burundi si ibintu vyoroshe je ndabatahura amafayi bagira sinzi ko ndayajustifia mais nabone ntibaba bari autant soutenu que ça baragerageza gutanga le meilleur de même rero nje gituma mba nuvumengo twese twiyamplitse birashobora gutanga undi musaruro ego urije kuvuga ivyo gusohoka uherutse gusohoka hanze muri Miss East Africa Community niki kintu wabonye hanze canke aho waruri haba kuba Miss abo mwari kumwe cozana un plus-value kuri iwacu cyangwa wogira nka Clan Day abandi bantu hano iwacu kugira babigire nk'umugenzi nivyo bajije kuvuga ntidushigikirwa twumwe dusohotse hanze wimenya ibintu vyose umengo aho bugiye kwiserukira wewe kandi uriko ufise brand y'u Burundi ushitse na hariya je nka jege yamaze kuja mu ma competition aho twara aba candidats mu bindi bihugu nibaza ko nese najya ndatayo bazi banyita Burundi nino saba banyita Burundi ukavuga bon okay banyita Burundi even nabo mu gihugu wacu nta kintu ntibanazi niyo ngira ngo kandi umuntu aba yabishyize ku ma réseaux sociaux yiwe bon hariho ama media mwamwe aba yashoboye kuposta ama post yawe ntuvuga ngo ntibabimenye gusa nimwe tukati bon okay yagiye c'est comme ça kari ryohera mu gihe rero utawashigikiwe umva ntana ama création nk'imudu création burundaise n'aba designer bongaho giye kubabwira ko usohotse si batoguha nk'ikintu ciza wambare bumva umengo qu'est-ce qu'on y gagne twunguka nk'iki muri ivyo bintu mais pourtant urunguka deja ushitse hariya ukaba wambaye ikintu ciza bose baguma bakuraba ibi kintu wagikuye he nico wanyu nico mu Burundi urumva jewe co mbona kiba kidahari niyo support abandi baba bafise support irenze à la limite aba ambassadeur babo baza kubategera kuri aeroport hamwe na equipe iri kirorganiza byari bimeze gute navuze yuko ari support abari yubuze urakoze murakoze namwe bakunzi ba Pam Channel reka tuje muri wa mwanya mwiza wa fire question ikibazo ca mbere
uwo guha akaryo ko gushima cyangwa gushimira umuntu woshimira ndi uno munsi? umuvyeyi wanje, mama wanje. Ni igiki cyatumye ujya muri Miss Burundi? Yari défi. Yari défi, navuze pourquoi pas ne pas essayer ndagenda. Niki gihe wabayemwo utazofa wibagiye kubw'umutamana wa Miss Burundi? Bien sûr kiza n'ingoga misuse n'igihe ntogwa, mugabo inyuma yaho habaye amaweba menshi ibintu ntibagira, simbona ko novuga spécifiquement cyangwa particulièrement ngo niki. Okay. Ufise intumbero yahe mu buzima? Intumbero yanje niyo kwiteza imbere, nkateza imbere abo nkunda cyane, nkateza imbere n'igihugu canje. Tubwira ibintu bibiri ukunda mu buzima bwawe. Ndashirisa amamomo meza no bafite mu monde de qualité ndi kumwe n'umuryango wanje canke n'abagenzi banje. Uwo musi vraiment iyo vyashitse njyama ndyohewe. Okay. Hama ndakunda aussi n'amamomo de solitude. Ah, okay. Reka tugushimire cyane Miss Annie Bernice Nikuze. Tukwifuriza kubandanya ugira ibihe byiza muri uwo mutamana n'iterambere ryawe nk'uko wavuze kuri Cyaka. Mwakoze cyane kuntumira muri Pam Channel. Merci nawe Branly. Niteka cyane gose ko mwanyumviriye. Mwakoze. Murakoze namwe bakunzi ba Pam Channel mu kiganiro mwadukurikiranye mwumvise ku bijyanye n'umwiwezo wa Miss Annie Bernice Nikuze kuri uyu mugigwa wacu dukunda cyane twese wa Miss Burundi. Mwumvise ivyo Miss Annie Bernice Nikuze adusavye tugira implication twese. Miss Burundi atowe tumushigikire, abarundi bari hano mu Burundi eka n'abari hanze twese tumushigikire. Naho butaha mu kindi kiganiro gumana na Pam Channel.